Haleluya. Amen. Ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Hari haciye igihe kirekire tutabonana n'abandi ba Kamoni hariya. Ubu bwa kabiri cyangwa bwa gatatu mpagarara muri kino cyumba. Imana ishimwe. Amen. Bwa mbere naje gusenga, bwa kabiri nanjye turafashanya mu ijambo ry'Imana. N'ubu rero ndagarutse, Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Kuba imbere y'Imana ni igiciro kinini. Rero ngomba dusangire amajambo y'Imana. Turagenda nko kwigishanya no kwibutsanya mu buryo bw'inyigisho. Imana ishimwe. Cyane cyane turafatira kuri kino gikorwa muri ko murakora igikorwa cy'amasengesho. Ushoboye kwandika uraje kwandika, ni ukuvuga ndagenda nk'inyigisho ko ndibuka n'igihe naheruka hano narigishije, ariko n'uyu munsi ndigisha. Mbega gusenga no kwisonzesha ni iki? Iyo jambo ngomba turabire hamwe. Ndashimira Imana ko aya majambo Imana yashyize mu mutima wanje. Gusenga no kwisonzesha bifise ingaruka yabyo. Hariho, ndagenda buhoro buhoro. Gusenga no kwisonzesha birafise ingaruka. Yesu Kristo yigisha abigishwa biwe gusenga, kuko bamubwiye ati mwigisha twigishe gusenga. Ijambo rikuru rihambaye yababwiye ngo ubwami, ngo muze musenge. Data wo twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Imana ishimwe. Amen. Nagombye ko iri jambo ryo kuvuga ngo ubwami bwawe buze, ni ukuvuga ngo gusenga guhamagara ubwami bw'Imana bukaba muri twebwe. Imana ishimwe. Iyo dusenga Imana, icyambere tuba turiko tugiriranira ubucuti n'Imana. Imana iraza kuko tuba twateye intambuko twegera hiri, nayo iraza igatera intambuko ikatwegera. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo ubwami bw'Imana buraganza. Iki si cyo ngomba guhagarara ko cyane. Reka mbanze nsabe umuntu umwe adusomere mu gitabo cya Ezira, igice 8 dore ku murongo wa 21. Ezira igice 8 umurongo wa 21. Ezira atangariza abantu bose kwisonzesha. Bari basanzwe basenga, bari basanzwe bafise ibanga ryo gusenga, mugabo abatangariza kwisonzesha. Nuvuga ni bice bibiri, igice cya mbere, igice cyo gusenga n'igice cyo kwisonzesha. Nukuvuga ngo kwisonzesha, nukuvuga gusenga nta udasenga, sibyo none? Hajya n'abaje gusenga mu rusengero kwa Mungu ngo twagiye gusenga, siko none? Ariko kwisonzesha so wari we wese ni yini ntambuko yo gusenga. Imana ishimwe. Nukuvuga ngo kwisonzesha, mbanze mvuga ibintu bibiri. Icyambere guca bugufi. Wabyumvise mu ijambo ry'Imana twasomewe. Ukwisonzesha gutuma umuntu aca bugufi. Icya kabiri, kwisonzesha gutuma, nimwe twame twumva umurongozi ariko aravuga, turiko turasenga ariko turongora mu gusenga, bituma wa mubiri wishira hejuru, wa mubiri uzana ubwibone ucishwa bugufi. Haleluya. Eka turabigatoye. Iyo umuntu avuye mu masengesho yo kwisonzesha cyangwa yafashe amasengesho yo kwisonzesha, umubiri urakubitika, siko? Sibyo none? Kandi umubiri urabimenya, naho nukuvuga ngo ukiyumvira kwisonzesha umubiri urabimenya. Turi kumwe? Nukuvuga ngo uteye intambuko ya mbere yo kwisonzesha, ujya munsi wa mbere, umubiri utangwa kukurya inzara. Ndiko ndababwira ibintu musanzwe muzi. Kandi kare
washobora no kuriga umunsi wose cyangwa amasaha utaraharya, mugabo ugishika umubiri urakurya ukumva inzara iri kwirakurya, sibyo? None ibyo siko biriga yemwe. Rero ni ukuvuga ngo amasengesho yo kwisonzesha nayo gukubita umubiri kugira ngo uce bugufi. Imana ishimwe. Umubiri uce bugufi. Ngo bavuge umuntu umukozi w'Imana waramubonye ariko atugirisha seminaire, agirisha n'abarongozi ba pastor hariya, yaravuze ngo inkoni yo gukubita umubiri n'amasengesho yo kwisonzesha, s'amasengesho gusa, ngo inkoni ubuhiri bwo byavuze uko nyine, ngo ubuhiri bwo gukubita umubiri n'amasengesho yo kwisonzesha. Ngo iyo umuntu adafata amasengesho yo kwisonzesha ntashobora gutsinda uyu mubiri twambaye. Ni ukuvuga ngo kwisonzesha bifise ikimazi kuri buri mukristo wese yatahuye iryo banga. Hari ukwisonzesha rero, ngo mvuga ukwisonzesha ku buryo bushika butatu cyangwa bune. Nagomba kubabwira ubiriza ikiranda kivuze nk'ubuhanuzi. Uzofata umunsi n'inusa akawurangiza wose ari imbere y'Imana atacarya atacanywa, nimundinde ko mvuga mu ndimi. Ubu n'ubuhanuzi ndiko natanga. Atacanywa ni ukuvuga ngo ndakubwiye ko utazova hano imvumure. Uzova hano wumva ko hari cyahindutse mu mubiri wawe, mu buzima bwawe. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo amasengesho yo gusenga no kwisonzesha atwegereza Imana. Ni ukuvuga nawe mwateye intambuko yo kwegera Imana. Umbiriza ngoma mvuge bikeya bijanye uko umuntu yisonzesha. Mbega hariho bamwe bavuga ngo bisonzesha iminsi 40. Ukwisonzesha umuntu yakoze iminsi 40 usoranguye Bibiliya yose. Umuntu yisonzesha iminsi 40 ni Yesu Kristo, ni Mose, ni Eliya, n'abantu batatu. Soma handi hose urondere, nta wundi yigeze yisonzesha iminsi 40 atacarya atacanywa. Ni watora ucyo tumwongerako, ariko je abonzi naho muri twebwe abiki gihe sinzi ko rwagize iminsi 40, ariko abahinga b'ibyo gusenga no kwisonzesha bavuga ko usenga yisonzesheje inanase n'iminsi 7, umva ari inanase naho aba yarengeje urugero, ubundi ni iminsi 3 itarenga. Kuko umunsi wa mbere inzara irakurya, umunsi ugira kabiri urasenga ukagerageza, umunsi ugira gatatu uracika intege, umva intege zigahera ukumva ko atankomeza ukigira ku munsi ugira gatatu. Umukozi w'Imana muheza pe yaramuhezagiye yongere muhezagiye. Nibuka hari igihe nari mu kibazo, kuko mu gusenga no kwisonzesha basi sinzobwira ni ntahe yanje ntabyo wibuka, ariko ngomba ndabikwibutsa hari kera nari mu kibazo, hanyuma ndabwira Imana ndi mu cyumba ndugara ndavuga nti Imana aha hantu sinzohava ntabonye kunyishura, nzogomba mpembire imbere yawe mugabe mandiyemeye kumva. Umva ndiyegura, nagira ngo natugikijwe ngo ntabwo gusenga atangura kurira. Hanyuma ndasenga umunsi wa mbere, ndasenga umunsi ugira kabiri, ku munsi ugira gatatu Nyamimana yaguhishuriye kabisa. Mbona anzaniye envelope iri ku rupapuro wuzuye ko ibice byo muri Bibiliya. Warabyibuka?
ibi ni ukuvuga hari ku imirongo muri bibiliya yaradodoye acisha munsi y'umwango arasunika aturagenda ndavuga nti umuntu nibiki envelope banzaniye nibiki nari mu kibazo kandi ikibazo kidasanzwe ndayakira ngiye kugura ya envelope nsanga urupapuro ruri kubiki uko nasoma igice kimwe umutwaro ukoroka ariko umunsi ubwira gatatu uko nasoma ikindi gice umutwaro ukoroka nagiye kubisoma numva umengo ndakaba bimuri jewe muriko murabyumva Imana ikoresheje uyu hanyuma nta kintu nakoze naciye mpaguruka nzunguruka mvuga ndagushima Mana ndagushima Mana ndagushima Mana ndagushima Mana nangura kuzura nangura kuvuga mu ndimi ndagushima Mana ndagushima Mana ndagushima Mana narubiguringe ngo haguruka ugende wamaze kwishurwa kuko inyishu yari muri iryo jambo ry'Imana Imana ishimwe umene babwire kenshi abantu barindira ko Imana ivuga iciye mu buhanuzi yego ni vyiza sibyo none kandi ubuhanuzi ndabwemera cyane ariko tuze turisunga ijambo ry'Imana kuko iri jambo ry'Imana turyisunze riraturemurura imitwaro yacu yose mbemwe ngo hari ubuhanuzi bundi bwaje atari ijambo ry'Imana navuye ngaho ndemurutse kandi kubico giye mitwaro ikirishugwa yose Imana ishimwe ndabikubwiye hasi n'ubutaruka ibyibuka gusa Imana nukuvuga ngo hari umuntu dufitaniye amahoro uyo muntu niwe nibyo nasengera buryo ufise ikibazo cyuko umudafitaniye amahoro n'umuntu imbere y'Imana usenga Imana irishura ndasenga napfuye kuva mu masengesho kuva icyo gihe niwe yatanguye kundondera haleluya Imana ishimwe hanyuma ibintu bice biragenda neza kubera iki gusenga no kwisonzesha mbega mwibaza ngo muri uko gusenga kwanje mwiyumve ngo nasenze nababwiye ko naje imbere y'Imana nkarira gusa Imana iraheze ibona amarira yanje Imana ishimwe Imana irishura rero nayiko ndavuga uburyo bwo kwisonzesha n'abahora bagerageza kwisonzesha iminsi 40 cyakindi muvuze baragerageza bakafata umunsi wose kuva mu gatondo hanyuma bagashitsa ku mugoroba bagafungura nukuvuga aho baba bagize igice cy'umunsi ariko abantu baca baharura iminsi 40 ko ariyo bisonzesheje ariko kiba ari igice cy'umunsi bagiye bakora ku munsi ntibibuza ko Imana ikora rero uriko mwumva ntibibuza ko Imana ikoresha yishyura ayo masengesho ngo nuko wasenze igice cy'umunsi Imana irishura ikishije muri icyo gice cy'umunsi uko umuntu atera intambuko agize imbere y'Imana uko ariko kose Imana irishura Imana ihabwa icyubahiro amen ariko bivana uko waduga kwizera kwawe kuko hariho n'abasenga iminsi 3 bakavata cyo bahacuye kuko basenganye intege ukwizera guke nicyo nagombye kuvuga kuko iyo aduze ufise ukwizera nukuvuga ngo uko kwizera bifatanije nayo masengesho uko kwizera kuca kurema ibitariho bikaza haleluya ibiri kure kurabikwega bivanye muri amasengesho bikaza ukabyonga haleluya amen twamaze kumva ko umuntu wa mbere yisonzesheje iminsi 40 ari Yesu Kristo hanyuma twumvise ko ari Mose twumvise ko ari na Eliya tugomba turabe ukundi kwisonzesha kwa kabiri
abahinga ni nagacishije ko baravuga ko kwisonzesha ukarenza indwi yose utangura kubitegura hakiri kare utarisonzesha. Ubitegura hakiri kare ukamara igihe urya utuntu tworoshe utubogaboga, apana ubugari n'umuceri, ukarya utubogaboga kugira ngo mu nda hamenyere. Aho urashobora gufata iminsi irenga 3, iminsi irenga 4. Ariko yavuze ariko haba irindi jambo, no kuvuga ngo bisabwa ko urengeje iminsi 3 utegerezwa kuza uranywa amazi. Niko murabyumva? Iyo utanywa amazi umubiri uratakaza amazi. No kuvuga ngo utakaje amazi urashobora no gupfa. Kuko uyu mibiri twambaye igizwe n'amazi. Hari abantu umuntu yigeze kutwigisha avuga ati hari wagerageje gufata indwi 2 ari imbere y'Imana. Ngo aravuga ngo binkundiye nkabona bikunze izindwi 2 nkazimara, nzobandanya n'izindi 2. Muri izo ndwi 2 bagiye guterura agomba gupfira, kuko ntaco yarya ntaco yanywa, kuko baza bararunguruka. Hanyuma baca kumukura baja kumuhembura, kuko umubiri wari watakaje amazi. Rero nagomba kugira ngo twikingire twebwe abasenzi, niturenze urengeje iminsi 3 turanywa amazi. Turi kumwe? Ikindi kigeretse ko no kuvuga ngo warengeje iminsi 3, ngo ndabwira ikintu musanzwe muzi, warengeje iminsi 3 nupfe gusimbira ku bintu bigumye ngo urye, ino urashobora gukomereka. Sinzi ko hari gihe urava mu masengesho n'ubuyibuka kunanira kumira. Ibyo ni urabibona, dukakunanira kumira ukamenga ino ari ngoma. Cyangwa yumvira rero uvuye mu masengesho maze igihe kirekire mu masengesho, hanyuma uragiye ufata ibintu bigumye. No kuvuga kuko ino haba haramaze koroha, nta kintu kiba kimaze iminsi kihaca, no kuvuga ngo haca hasaduka ugakomereka. Rero iyo umaze iminsi myinshi uri mu masengesho, icyo ukora ni iki? Utangura ibintu byoroheje nyene, ubuyi, hanyuma ntukurikize ko ibintu byoroshe utubogaboga, mbere n'indimu zica zikoza. Sinzi ko muri ko muranyumva ngaho. Rero kwisonzesha ni iby'ingirakamaro. Ni ukuvuga ngo ibyo byose biba kugira ngo inkomezi z'umubiri zihindurwe, ni ukuvuga ngo zigire intege nke. Inkomezi z'umubiri, niko muranyumva, umubiri ugira intege nke ariko impemu yandikwa inkomezi. Imana ishimwe. Rero nta handi twambikirwa inkomezi atari mu buryo bwo gusenga no kwisonzesha. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, mu buryo bwo gusenga no kwisonzesha, amasengesho gusenga no kwisonzesha, no kuvuga ngo Imana irashobora kuyatuziganiriza. Turi kumwe? Ugasanga ayo masengesho arakoze mu kindi gihe uzoba utaronsa akanya gusenga cyangwa uzoba utagishoboye gusenga. Okay, ni ngoma ndababwire mu gihe cy'intambara, kubera pastor arabizi, akunda gusenga cyane, akunda gufata imyanya. Mbere y'abana bamwe twarimbana muri korali bari baza ko ntarya, ariko kandi nashobora kurya nka 2 mu kandi nkora akazi. Hanyuma kwa kivuga butumwa, ngenda mvuga ubutumwa hirya no hino. Nagomba kubabwira ko muri ibyo bihe ariho Imana yankoresheje kurusha igihe hari amahoro.
niho imana yakoze ibikorwa bidasanzwe kurusha igihe hari amahoro. Ndibuka ndi mu Buyenzi, je nagiye mu Buyenzi, numva imana yampagurukije batanantumiye ntuze, batantumiye, urumva guhaguruka batagutumiye ngo haguruka uje mu Rumonge ahantu igisagazuba. Igisagazuba ni ku misozi hejuru, urahazi. Ndahaguruka ndagenda, hanyuma ndiko ndaduka agasozi ndabiri cuye kimwe ntari bwabire, hanyuma ngezeyo hajya ndenze hejuru numva ijwi rimbwiye ngo umviriza, ngomba nkorera igitangaza aha hantu. Tangaje nibaza ko ari igitangaza cyo kubohora imitima, cyo nahise ndabimenyereye, bitukamiye ko Imana ikora mu buryo bumwe. Turi kumwe kuko hari ukuntu tumenyeye ko Imana ikora mu buryo bumwe, irashobora gukora mu buryo ubu igakora no mu bundi. Imana ishimwe. Hanyuma ngezeyo nukuri suko nari nasenze, nta mwanya nari nafashe wo gusenga sengera ibyo bikorwa haba namba, nta bimwe byo kwisonzesha ibyo ntibyarimwo. Hanyuma shitseyo baranezererwa, bambikaze, baravuga ati haniho tubwire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Ndavuga ijambo ry'Imana, ndiko ndavuga ijambo ry'Imana numva ndahandi hantu, numva ndi mu mpemu, Imana interuriye ahandi hantu. Hanyuma numva Imana ishize ijambo mu mutima wanje. Burya mbega iyo umuntu avugishwa arabyumva mu ijwi cyane, sa ni banga ryiwe. Kwari kirere harabona bagiye gutya ngo mpora numva ijwi, ariko si kenshi birashobora gushika, ariko si kenshi. Mpemu w'Imana, ijambo ry'Imana rivuga abwirikanya n'impemu yawe. Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana rivuga mpemu w'Imana abwiririkanya n'impemu yawe. Ijambo rikaza rifise ubushobozi rigakorokera muri wewe, hanyuma nawe ugasohora. Amen. Tubandanye. Hanyuma ngeze aho hantu narumvise ko ndahani hantu ikirere cyahindutse, numva ijwi riyije kabushungwe muri jewe ngo vuga, ngo nuvuge ngo ahantu hari umuntu Imana igira imugurure, ngo ariko baza kubitanga umufuko wiwe. Ngo ndabaza ikibazo, ariko mubabyo gushimira ntiwamubonye, nta abo bantu babo nabazi, ntabwo bavuga mu mutima nti none mbwira Imana aho nabivugira ngasanga atari byo, simpava maramambere. Nta gihe Imana yashira irakubwira kuvuga ibintu ukanigana n'iryo jwi, ukanigana n'ijwi pe, kandi Imana yabikubwiye haciye umwanya ukaza wumva ubundi arabivutse. Ndabandanya ndavuga ubutumwa, numva rya jwi riragarutse, vuga, ndanigana naryo, numva ricugira gatatu ngo ni jewe ndakubwiye nuvuge. Imana ishimwe. Umva mpemu w'Imana abwirikaye n'impemu yanje. Hanyuma ndavuga nti Imana igomba ikora igitangaza hano. Niko imbwiye, igomba ikora igitangaza hano. Hari umuntu Imana igomba gukiza afise igipfunyika kitabi mu mufuko ry'akabigimino, bagita turumbombeke. Abantu batangwa kurabana bose, kaje maze kubivuga asigaye nindiye ko hari Imana ikora, batangura kurabana bose. Hanyuma haciye akanya nza mbona umutama ahagurutse yunamye afise inkoni, ndabona akoze akora mu mufuko, akuramo mu mifuko yose, akuramo ibifunyika bingana gutya kitara. Ishengero ryose rica riruzuzwa uwo mwanya. Hanyuma habaye iki? Nanje birahinduka, bice birahinduka, nyaguhinduka, noneho nduzuzwa. Hanyuma wa mutama
yankora mbona arataye, mbona aremye, mbona atanguye kugenda simba atamba agira ko aragenda. Imana ishimwe, Imana ntivugira ubusa. Icyo Imana igomba ubwa mbere ukwizera, dukore mu kwizera. Ubwa kabiri twumve tumenye ingene Imana ivugana natwe. Ivyo rero biremwa n'aya masengesho yo kwisonzesha. Ahasa nisonzesheje ariko na masengesho Imana yari yaranziganirije cyagihe. Imana ishimwe. Amen. Kuko twarabwirwa kenshi ngo nimusenge, bane banje nimusenge, ngo hari igihe mutazomugishobora gusenga. Ibi twarabibwiye. None mu gihe amasengesho nayo gusa Imana iratuziganira. Tugatungwa na byarindi. Nabyo twarondeye. Nuko reka dusenge tukibishoboye kugira ngo twiziganirize. Yesu ashimwe. Amen. Uyu mubiri natwo ugaburira urafise igihumara, mugabe impemu niyibe bidashira. Haleluya. Impemu tuyigaburiye niyibe bidashira, kuko natwo va muri uyu mubiri hari igihe tuzobana n'Imana, kuko impemu twayigaburiye. Imana ishimwe. Bona iko ndavuga rero ibi byose bigiwe no n'ijambo ryo gusenga no kwisonzesha. Ni ukuvuga ngo gusenga no kwisonzesha bifise ikimazi. Amasengesho yo kwisonzesha abatari bwashike navuze ko ubwa mbere adutera guca bugufi, ubwa kabiri adutera kugiriranira ubucuti n'Imana, hanyuma nariko ndavuga ko hari kwisonzesha ku buryo bwinshi, ariko ndagomba mvuge buke butatu canke bune. Namaze kuvuga ubwa mbere twabonye ko muri Bibiliya yose abantu bisonzesha iminsi, niko ndabwira abatari bwashike, abantu bisonzesheje iminsi 40 ni Yesu Kristo, ni Mose, ni Eliya. Ariko turavuga ngaha ako amasengesho yo kwisonzesha y'iminsi 3, umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu urashobora kuyakora atacurya atacunywa. Nukuvuga ngo nawe iminsi 3 uvayo wacitse intege, ariko mu mpemu wabaye inkomezi. Imana ishimwe. Mu mpemu wabaye inkomezi. Amasengesho rero yo gusenga no kwisonzesha ay'iminsi 3 akora ikwa kinini yakurusha aya. Ni kuvuga ngo uko umuntu agenda atera intambwe niko agenda abona n'ibikorwa by'Imana bigenda bikoreka muri we. Imana ishimwe. Ntibisobanurwa ngo uwasenze bisanzwe Imana ntimwishura, iramwishura. Niko muranyumva ngaha. Ariko akarusho iyo wasenze wisonzesheje cyane umubiri wawe, umubiri wanje, aho tuba turi ko tubaboha imibiri. Mfashe umwanya wo kwisonzesha gira intumbero, kuko hari abantu benshi batagira intumbero, basenga kubw'igihari cy'abandi, kuko babona ko abandi bagiye gusenga. Gira intumbero ubuti ubu ngomba sengera iki kintu. Nukuvuga mu yandi majambo, nuguheba ico warukunze, ico ukunda kwisonzesha, nuguheba ico ukunda, hanyuma ukavuga Imana aka kanya ndakaguhaye. Na telefone izi telefone bitungize, urashobora kuvuga Imana uyu munsi nta telefone natsa, nta telefone ndaba uyu munsi, ndisonzesheje n'imbere y'Imana. Mbere mwazi ko telefone zisamaza cyane, ugasanga n'umwanya wo gusenga cyangwa gusoma ijambo ry'Imana turawubuze. Iyo tuyegera nayo iratwubahisha. Nicyo nagombye kuvuga, Imana iratwubahisha. Iyo tuyubashe iratwubahisha. Nari ngaha rero kuri aya masengesho yo kwisonzesha uhevye utwari gufungura, utwawe utwari kurya. Nariko ndavuga rero kuri iki kintu cyo guheba utwari kurya ukaduha abantu Imana yatuguhembera. Uko no kwisonzesha ukundi kwisonzesha
nabivuze kuva mu gatondo ugashita ku mugoroba ugafungura uko no kwisonzesha ni nusu y'umunsi. Hanyuma ukundi kwisonzesha rero kandi Imana ishima wafunguye ni nk'ibi nayiko ndavuga kuri uyu. Fata umuntu uyo munsi naho wafunguye wewe uvuga uti umuntu ubona ko atishoboye uvuga uti ngo ndakugaburire, ni ukuvuga ngo ufashe kuri bimwe wari utunze uramuhaye wemeye kwiheba. Turi kumwe ngaha, ni ukuvuga uko nako ni ukwisonzesha. Ariko naho ari ukwisonzesha kutagaragara, ukwisonzesha kugaragara ni uko kwiyima ibyo urya wewe. Umviriza, uko kwisonzesha kose kurafise ibikorwa gukora. Imana ishimwe. Umviriza, iyo wahaye umuntu agenda kuvuga ngo ngo Imana ihezagire naka, mwe numva ko cyari kubagira sanzwe ngo yarangiriye neza. Nta muntu aragushikira ukumva kubwiye ngo warakoze kungirira neza, ukiyumvira wamugiriye neza ukabura, ukabyiyumvira wewe waravyibagiye, ukaza wumva arakwibukije. Cyari umuntu yigeze kuvuga ngo warakoze kumpa umutahe, waramaye umutahe, nakivyibuka no kuvyibuka aho namaye amahera ngaho amahera atarenga ibihumbi 200. Sinari ngivyibuka no kuvyibuka ngo intango y'ivyo nkora uyu munsi byose n'umutahe wanjye. Rero uyo muntu yarashimye, nanjye nkavuga nti bwa mundi kosa n'ingivyibuka jewe bwa bundi nakoze ko kingana gutyo ko nasanze yarateye imbere cyane, nasanze yarateye imbere. Ndavuga nti Imana warakoze kumuteza imbere, warakoze guhezagira ibyo natanze bigatera imbere. Imana ishimwe. Kora rero neza, ukora neza, hanyuma uzoyisanga imbere. None muyumvira ko ibyo muri ko murakora mukorera abantu mutazobyambika ibitsina. Okay, akamaro ko kwisonzesha rero ni ukuvuga ngo hariho ugusengera, ndiko ndavuga gusenga wisonzesha. Nawe dusengera imitwe twayisengera mwishengera cyo dusengera handi, mugabo gusenga wisonzeshe witanze, uti ngomba sengera igihugu. Turi kumwe? Uti ngomba sengere abantu batarakizwa, witanze wisonzesheje. Imana irabikwandikira iguharura ko kugororoka, kuko ari byo wahevye witanze. Ukisonzesha ukavuga uti nukuvuga ivyo byose bihwanikwa n'amasengesho gusenga wisonzesheje. Nukuvuga ngo iyo ukubita inkoni ishikira igufa ishikira ingeso, ariko iyo usenze amasengesho aragenda agakora ku mutima wa mwana agahinduka. Imana ishimwe. Umumama umwe yarafise umugabo yama yamutwike yamukubise iminsi yose akaza yabore bagashika sanzaza ibintu agakubita abana agasanza agakubita. Nyamumama aravuga ati Imana ibintu ndabihaze ari imbere y'Imana, ndagomba ko umpindurira ibihe. Si ibihe byo kwamana kubitwa iminsi yose abantu bakubitwa iminsi yose, mpindurira ibihe Mana. Aje imbere y'Imana. Hanyuma undi munsi umugabo arinjira kwa kundi nyene, ashitse arasanzaza ibintu. Hanyuma ashize kuri wa mugore aramukubita. Umugore ngo nawe nkubita ndagukunda, kubitira ikofe ngo ndagukunda sheri wanje, subiri nawe nkubita ndagukunda. Mwazi ijambo rya ndagukunda ryavuye rirema ibishasha muri uyu mugabo. Yavuze ati ubuze ko nkunda kandi ko ndagukubita. Nsengera nanjye Imana imukora ukunda. Acarafukama aramusengera acarakizwa. Imana ishimwe. Acarakizwa. Murumva gusenga kurarema ibitariho bikabaho. Imana ishimwe. Na cyane cyane amasengesho gusenga wisonzesheje arahindura ibintu. Imana ihabwa icubahiro. Twamaze gusoma ririya jambo
Ezira yavuze, yahamagariye abantu kwisonzesha, siko none yahamagariye abantu kwisonzesha kugira ngo hagire ibihinduka. Nasomye inkuru za rero Ezira ntiyashoboye, nicyo yaraje gusa. Mbega ninde yagiye Zerubabeli yaraje gusanasana iki uruzitiro rw'i Yerusalemu. Nicyo kintu yakoze, gusubira i Yerusalemu kuja kubaka uruzitiro, nicyo yarajejwe. Ezira nawe yarajejwe gusomera, nukuvuga ngo bamaze guheza kubaka uruzitiro, Ezira cegeranya abantu abasomera ijambo ry'Imana, arabibutsa ivy'Imana yakoze, arabibutsa n'ibyo yakoreye. Iyi ni inkuru ndende. Abayuda bari mu kinyago, bari bavuye mu kinyago, kuko burya abayuda bakubiswe inshuro gatatu, ariko hariho abahizi, hariho Yeremiya ntiyahengeshanya no kwisonzesha, n'abadaniyeli ntibahengeshanya no kubaha Imana. Mbega bisobanurwa ko umuntu asenga cyane atageragezwa, arageragezwa, sibyo, kugira ngo Satani amwake. Aba rero barasenga, nubwo umva, kuko byari byaravuzwe, Imana yategerejwe kubateza umwami wa Babuloni ubwa mbere, ubwa kabiri barategwa baratwagwa ari nyagano, ubwa gatatu hoho basiga basanganguye byose, hari umuntu yabajije ngo mbega none ko twumva isanduku y'isezerano yagiye hehe muri ico gihe? Kwisanduku y'isezerano yaba mu ngoro y'Imana. Aho isanduku nukuvuga ngo baraturiye, n'isanduku y'isezerano baturirana kuko barasanganguye. Ariko Nehemiya asubiyeyo, yatanguye kubaka urufatiro rw'ingoro y'Uhoraho, yubaka n'uruzitiro. Ezira nawe asomera abantu ibyagezwe, Imana ishimwe, abasomera ijambo ry'Imana, abibutsa Imana yo mu ijuru. Amaze kubasomera ijambo ry'Imana ngo baraturitse bararira, Imana ishimwe, baraturikije bararira, bavuga Mana twaragucumuye ko tugirira imbabazi. Ijambo ry'Imana rirahindura rero. Hari uwundi muntu yisonzesheje, Daniyeli, amaze kumva inkuru ko bagomba bice abanyabwenge bose b'i Babuloni, nta kindi kintu yakoze, yateye intambuko aja kwisonzesha, aje imbere y'Imana. Imana ishimwe, ahitana bagenzi biwe, aje imbere y'Imana. Haleluya, amen. Karakananira bahinga Steve chumbira hanoza kubwira ngira ibyo narose kandi cyumbiso umunyabwenge warize ndabizi wo aha umva ndagira ngira ibyo narose kandi cyumbiso umviriza abanyabwenge bose, Bibiliya ivuga ngo abanyabwenge bose baragerageza kugeza batangwe guca ku mwami wa mukirya nino ngo tubwire tube tugusobanurire. Umwami atoya bikunda, nimba muri abanyabwenge mbwira ibyo narose. Numva ko ari umutego udasanzwe, cyari ikintu kigoye. Ariko Daniyeli kuko yari afise Imana isumba byose, kuko yari afise Imana ishoboye, kuko yari afise Imana ibona byose kandi izi byose, aravuga ati ariko Ariyoki ngo aja kwa Daniyeli, yagomba here kuri ba Daniyeli nyine.
arababwira ati umviriza itegeko ry'umwami yavuze ko mwese abanyabwenge b'i Babuloni mukwiye kwicwa, mutegerezwa kwicwa kuko hari impamvu agomba kubica. Daniyeli arabaza ati ni kuki, kubera iki umwami afashe itegeko ry'ikibiraho, ingingo y'ikibiraho, no kubera iki? Ariyoki aramubwira ati umviriza, umwami yarose inzozi kandi yasabye ko abanyabwenge muzimubwira izo nzozi yarose, nta muzimusobanurira. Daniyeli ati none aho niyo yaca afata ingingo y'ikibirira ati ni muntu ati njana tugende ku mwami ndamwisabire abanza atanga akanya. Imana ishimwe, atanga akanya, ndamusaba atanga akanya, iyo ngingo ibanze ihagarikwe gatoya. Bisobanurwa ngo umuntu w'Imana na cyane cyane umusenzi arafise uburenganzira bwo guhagarika imigabo n'imigambi y'abadayimoni. Ibyo satani byose yopanga ufise uburenganzira bwo kubihagarika. Imana ishimwe. Daniyeli acarahaguruka nk'umukozi w'Imana, baramujana ashitse ku mwami. Umwami aramwiteza ngo ni wewe, ngo ni wewe ushobora kumbwira izo zina rose, ni wewe ushobora kumbwira no kuzisobanurira. Daniyeli atoya mwami nyaguhora ku ngoma, jewe ntabyo nshoboye, atariko hari Imana ishura amabanga, banzo ndekeje nze gusenga, nze kuyisiguza, ngo ahitana abagenzi be bagende gusenga. Siko ijambo ry'Imana rivuga, bamara iminsi bisozesha bari imbere y'Imana. Ngira ngo amaze kubimenya yaciye abigenza kumwe n'abigira pastor, maze kuronka inyigisho kumwe n'abigira maze kuronka inyigisho amaze kuronke gusobanurirwa ayo mabanga y'izo nzozi, yaciye atangura gushima Imana. Imana urakoze, kigwa hejuru Mana, uri Imana yishura, hanyuma yagiye avuga ati imbere y'umwami, ashitse imbere y'umwami aramubwira ati mwijuru hari Imana ishura amabanga. Mu banyabwenge bose bahi Babuloni, abanyabwenge bose ufise, nta numwe ari gushobora kubwira inzozi zawe, nta numwe ari gushobora no kuzisobanura. Ati nacyo ntazo ari gushobora, atariko mugabo hari Imana. Amwe ni majambo yawe bivuga ati mfise Imana. Imana ishimwe, ndafise Imana. Iyo dufise Imana tugenda no kuba twihagaze ko nitwiyemera ariko nawe utiyemeye ntawe uzokwemera. Turi kumuga yewe utiyemeye, none nk'ubu bavuze ati wowe uri umusenzi kada sindabizi nimwe mubibona, none utiyemeye ko uri umusenzi ndazokwemera ko uri umusenzi. Uvuga uti ndi wenyine. Imana ishimwe. Bavuze ati wowe uri umuvugishwa, abavugishwa murimo. Haleluya, haleluya. Reka twibananize ijambo ry'Imana. Daniyeli rero kubwo gusenga no kwisonzesha byatumye ahishurirwa amabanga ata muntu n'umwe ari gushobora kuyamenya. Imana irayamubwira. Mbega murazi, amaze gusobanurira umwami akumva ibyo abwiwe ko ari byo. Urumva kubera Nebukadineza atasiguje Imana, atazi gusiguza Imana, atazi ibanga ryo gusiguza Imana, yaciye avuga ati waha ngo ni jewe. Yavuze ngo umutwe w'izahabu n'ubwami bukomeye umwami w'i Babuloni azoganza amahanga. Mvuze Nebukadineza cyane, aha ngo ni jewe rero, ni jewe. Imana yagira icyo kuvuga ko turi kumwe, uraca bugufi. Imana niyagira icyo kuvugisha, uraca bugufi. Imana niyagira icyo gukoresha, uraca bugufi. Uvuga uti Imana ntushigwe hejuru. Yesu abaho umugisha. Hariho n'abandi benshi bisonzesheje. Tuba mu isezerano rishasha, byakozwe n'intumwa, ariya mu gihimba cya kabiri cya mbere gihenze, turabona abigishwa bamaze iminsi 10 bari hehe. Iminsi
cumi bari hehe? Yerusalemu. Hehe? mu nzu yo hejuru. mu nzu yo hejuru. Mbega haratubona ko barya, kumbure bararya ntabyonze, ariko bari imbere y'Imana. Mpwemu yaraheze agira gute? Aramanuka. Imana ishimwe. Aramanuka. No kubwo nimba tugomba ko mpwemu yaramanuka agakorana natwe, nuko duca bugufi tukarondera mu bwiza bw'Imana, mu nyonga z'Imana. No kuvuga aha harimo ibanga mu kwisonzesha, harimo ibanga ryo gufurura ingabire za mpwemu yera. Nkambabwira, ndemwe mwari muzi ko uyu munsi hariho abantu basigaye bakoresha ingabire za mpwemu yera bishushanya gusa. Bishushanya gusa. No kuvuga ngo nimba Imana yashize ingabire muri wewe, ntizoyikwaka. Naho umuntu agwa agasubira inyuma, ingabire iguma muri wewe. Sinzi ko turi kumwe ngaho. Ingabire iguma muri we, ntiyimwaka. Imana yuguhaye ingabire iguma muri wewe. Hanyuma bikugoye ukava mu Mana, ya ngabire iguma muri wewe. Ugarutse mu Mana, ya ngabire ikomeza gukora. Ikikora neza, Imana ishifurura. Nico gituma rero dukwiye kwisonzeshereza ingabire Imana yashyize muri twe. Yesu ashimwe. Kuko ingabire ni ikintu, nukuvuga ngo ni ikintu Satani arwanya cyane, akikikamo kugira ngo azikoreremo, ariko kandi Satani yamaze kwikikamo. Sinzi ko muri ko muranyumva ngaha. Nicyo gituma dukwiye kuzisengera, tukazisengera rwose twitanze. Murumva kudasengera ingabire no kudasoma ijambo ry'Imana, akantu gato Satani akica byose byo wari kuravuga byose bikononeka. Kuko yatari ingabire y'ubwenge, ibintu yaparangana, umugwi ugacikamo ibice. Nimba Imana iri kwiravugana natwe, kuko sinza kuvanga, umaze kuvuga ko ari Satani naho nyine umusambuye. Nimba Imana iri kwiravugana natwe, umuntu ntiyakira ivyiwe bitari byo wabireke. Hanyuma nimba mwumvise ko hari icavuzwe ko dusoma muri Zakayo, hagombye kuvugwa muri Luka canke ahandi aho byanditse. Niko murabyumva? No kuvuga wawe uri n'umusambuye n'umugore w'umusambuye, uba bose ubahuje. Rero no kuvuga ngo hakwiye kubamo ingabire y'ubwenge. Nico gituma hakwiye kubaho gusenga cyane. Iyo umuntu wese afise ingabire akayisengera rwose kugira ngo Satani ntayivangemo. Sinzi igihe nariko ndavuga ubutumwa, sinjya muravuze atari ryo. Ndabyumva, mbonye abantu batanguye kuraba. Naciye ndabyumva nigona nigoga, bari batanguye kurabana. Ndavuga nti murantunga, murambabarira, nagombye kuvuga gutya na gutya. Mandabira nigona nigoga. Satani aza agatereramo akantu kugira ngo ajarjeje imitima y'abantu. Byandi byose byariko birakorwa kike potopoto. Nuko rero umwami abaho umugisha. Nari kuri iri jambo ryo gusenga no kwisonzesha, mpereje kuri ijambo ryo gusengera ingabire. No kuvuga ngo igihe cyose dusenga twisonzesheje, ingabire za mpwemu yera zirakora. Sibyo none ga yego? Ingabire za mpwemu yera zirakora, zikorana n'abantu barondera Imana bari imbere y'Imana. Namaze kubabwira ko mpwemu w'Imana bwiririkanya na mpwemu yacu. Iyo uko bije kose uca usohora, uza gusanga araho Satani atereramo ivyiwe nawe. Sinzi ko muri ko muranyumva ngaho. Haracatereramo ivyiwe, hanyuma ukaca usanga umurwi uravurunganye. Rero muri uku gusenga no kwisonzesha, niho hava gutondekerwa neza, ingabire zigatondekwa neza, mpwemu yera akadutondekera neza, kuko Imana iduha
amatwi yumva yo mu buryo bw'impwemu kubwo gusenga no kwisonzesha. Mugabo y'ingabire zigomba gukora tutazisengera kwigisha, jewe ndemeza neza ko mpwemu yera ari watanga ingabire. Ego abakozi b'Imana barasenga, ngomba ndababwire ijambo rikomeye abantu benshi b'abanyengabire usanga bariko barabangirwa batabizi. Kuko bamaze gufata ingabire kamenyere, bakaza muri kamenyere, ukaca usanga zikoresha muri kamenyere nyene. Je bataco mpawe ntaco mvuga, turi kumwe. Ataco hawe urihorera ntaco zoba. Abandi bagapompa umuntu, bakamupompa ko bazi ko ari ingabire, cyangwa ko bazi ko harimo abanyengabire. Mana, vuga mana. Umbirira ndababwire mbere yuko nsoze, ugasanga hari n'abagenda bakora kuri naka. Ngomba ndababwire n'ukuri, ingabire za mpwemu yera si uko zikora, warindira Imana ikagukoresha. Umunyengabire akunda abantu bose, turi kumwe. Umunyengabire akunda abantu bose. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Ariko muri kino gihe ahenshi hari hano henshi umaze kuntumira kuja kwigisha, ugasanga abafite ingabire yo kumukishwa baragendana, abafite ingabire yo kwerekwa baragendana, ugasanga abatavugishwa ukamenya ngo hari ivomo. Ndagomba ndababwire, nimba uza ku karago ugomba uvugishwe cyane ntuvugishwe, uri uw'Imana kandi ingabire y'Imana urayifise. Amen. Muriko muranyumva? Kuvugishwa siko kugiranira ubucuti n'Imana, gusenga niko kugiranira ubucuti n'Imana. Imana ishimwe. Nukuri udasenga utisonzesha ngo usengere icyo Imana yagushizemwo, Satani azokuvangira nta kabuza. Ahandi naho ubwibone, ugasanga umuntu atanguye kugira ubwibone ngo atari jewe nta wundi, mbega kubera atawundi yokoresha atari wewe. Ahandi naho kubwo kudasenga umuntu atanguye kuvugishwa, abagiye guhabwa icyo bavugishwa cyangwa ikindi bavuga Imana ibahaye ari cyo yahishuriye, aho gutanga akanya kugira ngo nabagire icyo bavuze, ugasanga ni wowe wenyine. Rero azi ko abantu batabakarambirwa n'ibyo uri kuravuga. Abantu batabakanura bakaraba, abandi bakaryaniza bagatangura kwiganirira. Ibi ndamaze kubibona. Okay, Yesu abahumugisha. Ndarangije. Ariko iki kintu cyo gusenga no kwisonzesha, umva, hari gusenga no kwa bose, turi kumwe. Kwisonzesha no kuvuga ngo nibango Imana yagushizemwo kugira ngo usengere ibikorwa, kugira ngo usengere ibyo ukora wenyene, usengere ibiri muri wewe. Imana ishimwe. Iri nibango rero. Ndarangije. Mwamba bahumugisha. Abantu bose bisonzesheje hagiye hagaragara ibaboneka koko bahora mu masengesho, ibaboneka ko ari abakozi b'Imana, ibaboneka ko hari ikibashingirira. Turamaze kumva iby'ingabire za mpwemu yera, uko mpwemu yera akora, uko ingabire za mpwemu yera zikora. Nagira rero nongere nsabe umuntu wese yifuze ingabire za mpwemu yera kandi usenga Imana kugira ngo ikomeze kuguha ingabire za mpwemu yera, kuko ingabire za mpwemu yera zikuza umurwi, ingabire za mpwemu yera zubaka ishengero, ingabire za mpwemu yera ziri n'ikimazi mu ishengero, ingabire za mpwemu yera ziri n'ikimazi mu murwi. Nico gituma umuntu wese yakijijwe yubaha Imana akwiye kureka mpwemu yera akagira ikibanza muri we, mpwemu yera akidegemvya muri we. Ntidukwiye kuzimya mpwemu,
dukwiye kumuha ikaze kugira ngo akorane natwe, kuko iyo dukorana na mpwemu yera, iyo ukorana na mpwemu yera urongorwa nawe, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abarongorwa na mpwemu nibo bana b'Imana, kuko mpwemu yera afise igikorwa gikomeye. Mpwemu yera niwe azotuma tubona ubwami bw'Imana, niwe azotuma tuja mu ijuru. Singabire mpwemu yera iyo ari muri twebwe, mpwemu yera iyo atuganje, ni ukuvuga ngo ntidushobora gukora ibyo twigombeye, ntidushobora kugenda uko tugomba. Umviriza, kuronka mpwemu yera kuba ufise mpwemu yera biratandukanye no kugira ingabire za mpwemu yera. Kugira ingabire za mpwemu yera ni ukuvuga ngo ingabire za mpwemu yera ziratandukanye no kuba ufise mpwemu yera. Ni ukuvuga ingabire za mpwemu yera zirakora bikagaragara. Kuba ufise mpwemu yera, intambuko ya mbere ubanza kuronka mpwemu yera, ubanza kuba ufise mpwemu yera, hanyuma ingabire za mpwemu yera zigakora. Ni naco gituma dukomeza kwigisha ku vy'ingabire za mpwemu yera, kugira ngo abantu bamenye ingene bakoresha ingabire za mpwemu yera, kugira ngo abantu bamenye ingene barongorwa na mpwemu yera, kuko ingabire za mpwemu yera zubaka umubiri wa Kristo. Ingabire za mpwemu yera nk'uko bamaze kuvyumva zubaka ishengero, zubaka umurwi. Ingabire za mpwemu yera n'ibitangaza birakoreka. Turazi ko indwara zikira, kuko gukiza indwara kuri muri za ngabire za mpwemu yera. Rero ntitukivange dukore uko bidakwiye, kandi iyo tumaze gukora uko bidakwiye, cane cane iyo tumaze gukoresha ingabire za mpwemu yera, kandi hari ibyaha biri muri twebwe bigaragara muri twebwe, ni ukuvuga ngo tuba tuzimije ibikorwa bya mpwemu yera, kuko abantu badusoma mu ivyaha bica bituma batakira neza ca kindi dutanze ku bwa mpwemu yera. Rero bene data, nico gituma ndabasavye bakristo, abizera, kugira ngo umuntu wese aharanire kuba afise ingabire za mpwemu yera. Rero kugira ngo ugire ingabire za mpwemu yera, ingabire zirasengerwa, ingabire ziraronderwa. Ni ukuvuga byose bibonekera ku mavi, byose biboneka mu kurondera Imana, hanyuma Imana ikaguha ibyo ukeneye. Haleluya. Rero mwene data, reka ingabire za mpwemu yera ziganze muri wewe, reka ingabire za mpwemu yera zibe muri wewe, mpwemu yera gukoreshe. Ngomba ndabwire kandi n'iri jambo rikurikira, ijambo rikurikira, ngomba ndabwire kuri ijambo rikurikira, nk'uko mumaze kumva tuvugana ku vyerekeye ugukoresha ingabire za mpwemu yera. Cane cane ngomba tuvugane kuri ingabire yo kuvugishwa n'Imana. Hari igihe nari narabasezeraniye ko tuzovugana ku ngabire yo kuvugishwa n'Imana. Kuvugishwa n'Imana ni ukumva ico Imana ikubwira, hanyuma nawe ukavuga. Imana ivuga mu buryo bwinshi. Irashobora kuvuga iciye mu ijambo ryayo, ukumva ijambo ry'Imana ririko ridudubiza muri wewe, hanyuma ukarisohora ririmwo ubushobozi bwinshi. Ni ukuvuga uko nako no kuvugishwa n'Imana. Ubuhanuzi bukuru n'ubuciye mu ijambo ry'Imana, naho hariho izindi nzira Imana ivugiramwo. Iyindi nzira y'ubuhanuzi Imana ivugiramwo, hariho ubuhanuzi buza mu buryo umuntu aba ariko arasenga, agahishurirwa amajambo akayabwira abantu. Umviriza, turi mu gihe ca mpwemu yera. Abenshi ntibazi uko bashobora kuvuga muri kino gihe. Abenshi baguma babifata bavuga ngo uku niko Uhoraho avuze, kuko turi mu gihe ca mpwemu yera. Ni ukuvuga ngo iyo Imana iguhaye ijambo, mpwemu yera akaguha ijambo, harya urangije ugiye kuheraheza canke mu mwanya wo kuruhuka, mu gishingo c'uko uvuga uku niko Uhoraho agize. Ego aba ari Uhoraho, ariko turi mu gihe ca mpwemu yera. Vuga uti uku niko mpwemu Uhoraho avuze, niko mpwemu w'Imana avuze. Canke uvuga uti
mpwemu yera arambwiye, kuko turi mu gihe ca mpwemu yera. Kuva intumwa zimaze kwakira mpwemu yera zatanguye gukoreshwa n'uwo mpwemu w'Imana. Aho mpwemu yera bamanukiye ko bagatangura kuvuga mu zindi ndimi, bakavuga indimisha, batanguye kuvuga barongowe na mpwemu yera. Nico catumye nico catuma kenshi na kenshi bavuga bati mpwemu yera aravuze. Rero naha nyene nagomba ko duhanurana dufashanya kugira ngo umuntu wese amenye, umuntu afise ingabire za mpwemu yera amenye ingene akwiye gukoresha ingabire za mpwemu yera. Hariho benshi rero bikoresha, hariho benshi bivugisha bakavuga ngo uku niko Uhoraho avuze, ariko atariko biri. Umviriza, kugira ngo umenye ko ari ijwi ry'Imana, urumva ijambo ry'Imana rikujanye mu kindi kirere, ahandi hantu, kumva ubwenge, umutima, umubiri, byose bigiye ahandi hantu mu kindi kirere. Hanyuma ukumva amajambo aje afise ubushobozi muri wewe, hanyuma aza kugira ubushobozi agahereza umutima, ahereje umutima nawe uca uhita usohora ukavuga uti Imana iravuze, mpwemu yera aravuze. Hanyuma rero umviriza, igihe Imana ivuganye nawe, igihe Imana ivuganye nawe mu buryo bw'impwemu, aho urahagabira umenye ingene ukwiye kugenda, ingene ukwiye gukora. Hanyuma abenshi barivugisha bakavuga uko batabwiwe. Rero uze wirinde kuvugishwa ibyo uzi ku muntu canke ibyo wabonye ku muntu. Uze wirinde kuvugishwa ico mupfa n'uwundi. Uze wirinde kuvugishwa ibintu wabonye ahantu kanaka. Uravugishwa ibyo uhawe n'Imana. Imana ataciraguha urihorera, urahora. Ntuzuvuge ataciraguha, kuko nawe ufise ingabire si vyiza kuyikoresha mu mubiri. Urindira ko Imana ikugururira mu buryo bw'impwemu, imaze kukugururira hanyuma nawe ukavuga. Nuko bene data bakozi b'Imana, tumenye ingene dukoresha ingabire Imana yashize muri twebwe, ariko cane cane twiteho twitwaririka no gusoma ijambo ry'Imana. Kuba mu ijambo ry'Imana ni ivy'ingirakamaro. Iyo turi mu ijambo ry'Imana bituma turonka amajambo duhabwa na mpwemu yera, kuko turi mu ijambo ryayo. Namaze kubabwira ko ubuhanuzi bukuru ari ubuvuye mu ijambo ry'Imana, kandi mu ijambo ry'Imana niho dusuzumira n'impwemu, niho dusuzumira ko ari impwemu w'Imana ariko arakora, niho tumenya neza ko ari impwemu w'Imana ariko arakoresha abantu. Nuko rero dusome ijambo ry'Imana udahumeka. Umuntu wese afise ingabire za mpwemu yera akwiye kuba mu ijambo ry'Imana. Umuntu wese afise ingabire za mpwemu yera akwiye gusoma ijambo ry'Imana, na cane cane umaze gusoma ijambo ry'Imana ufata umwanya wo gusengera iryo jambo, kandi ufata umwanya wo gusengera izo ngabire. Mwavyumvise muri ya nyigisho hariya twatanguriye ko umuntu wese afise ingabire za mpwemu yera akwiye gufata akanya ko gusengera ingabire, cane cane gusenga yisonzesheje, kugira ngo Imana izikoreremwo, kugira ngo Imana ikomeze kumukoresha, kuko Imana ni nziza kandi igira neza. Imana ibahezagire. Twamaze kumva ko amasengesho yo kwisonzesha ari amasengesho ahindura ibintu. Komeza gusenga Imana kugira ngo Imana iguhindurire ibintu. Imenyereze gusenga wisonzesheje kugira ngo Imana ibane nawe. Twarumvise Mose ukuntu yisonzesheje, yaduze umusozi arisonzesha, yisonzesheje. Imana yamwambitse ubwiza bwayo, Imana yabanye nawe mwambika ubwiza bwayo.
twarumvise Eliya ko yisonzesheje. Eliya yamaze kwisonzesha, Imana yamwambitse inkomezi, byatumye aduga mu ijuru adaciye mu rupfu. Yesu Kristo amaze kwisonzesha, ni ukuvuga ngo yashoye kunesha urupfu. Natwe nitwakomeza kwisonzesha, tuzokomeza kunesha, tuzokwambikwa inkomezi zo kunesha, izo nkomezi zizotuneshereza. Hari byinshi ducamwo, ibyo tugenda ducamwo bikadutsinda, ariko mu gusenga no kwisonzesha, aho niho bituma tunesha, tugenda twambika inkomezi zo kunesha. Rero twarumvise ko gusenga no kwisonzesha ariho twambikirwa inkomezi zo gukubita umubiri. Ni ukuvuga kameremere iratsindwa, kameremere ironda mu gusenga no kwisonzesha. Ariko iyo tudasenga twisonzesheje, ni ukuvuga ngo kameremere irarabuka, kuko kameremere mu muntu ntipfa, kameremere iraraba gusa. Uko dusenga niyo kameremere igenda iraba, niyo kameremere igenda yonda. Uko dusenga niho kameremere yamburwa inkomezi, hanyuma tukaronka inkomezi zo mu buryo bw'impwemu, nimba ugomba inkomezi zo mu buryo bw'impwemu, nurondera akanya ko kuja imbere y'Imana kugira ngo usenge wisonzesheje, aho nyene niho uzokwambikirwa, aho nyene niho uzobonera ubwiza bw'Imana, aho nyene niho Imana izokwiyerekera, aho nyene niho n'ingabire zizokugurukira muri uko gusenga no kwisonzesha, aho nyene niho uzokumva ikanguro muri wewe riva muri wewe. Hari umuntu yararwaye, kandi yararwaye cyane, akaba yararwaye estoma, aravuga atagishobora no gufungura, aravuga ati ndapfuye, ngomba mve, ariko ngomba mve mviriye imbere y'Imana. Afata akanya ko kuja imbere y'Imana, arasenga yisonzesheje. Umunsi wa mbere ari imbere y'Imana yisonzesheje, umunsi ugira kabiri ari imbere y'Imana asenga yisonzesheje, umunsi ugira gatatu ari imbere y'Imana yisonzesheje, ku munsi ugira kane Imana iramubwira iti ndagukijije iyo estoma yawe. Kubwo gusenga no kwisonzesha, Imana yamuhinduriye ibihe, Imana yaramukijije, ava mu masengesho yo gusenga no kwisonzesha ari muzima, ava mu masengesho yo gusenga no kwisonzesha yambaye ubwiza bw'Imana, yambaye ubushobozi bw'Imana. Abantu baratangaye, bari bazi ko apfirayo, abo yabwiye ko agiye gusenga bari bazi ko apfira mu masengesho, ariko avayo yambaye ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe, Imana igira neza, Imana nta na kimwe twoyigereranya, kuko Imana ihindurira umuntu cyangwa igahindurira ibintu aho tutayiziga. Ni ukuvuga wewe, Imana ishobora kuguhindurira ibintu, ishobora kuguhindurira amateka, wewe aho utashobora kwiyumvira ko Imana ishobora guca akabarecisha. Imana ishimwe, Imana ishigwe hejuru. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, turagushimiye ko uri Imana igira neza, turagushimiye ko uri Imana ibohora, turagushimiye ko uri Imana y'ubushobozi. Tumaze kumva aya majambo tumaze kwiga yo gusenga no kwisonzesha, Mwami Yesu Kristo udushoboze, ushoboze umuntu wese kugira ngo twongere intambuko yo kuba imbere yawe, utwongere intambuko yo gusenga no kwisonzesha, umuntu wese umwongere intambuko yo gusenga no kwisonzesha, ko mu gusenga no kwisonzesha niho twambikirwa inkomezi, niho twambikirwa kunesha, inkomezi zo kunesha. Urakoze Mwami Yesu, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwari kumwe na mwene so Nimenya Emmanuel. Mukomeze kwibuka gushirako sabone no gusangiza abandi, ariyo partage, hanyuma na jeme, gushirako gufyonda kuri kajya gakumu, hanyuma na commentaire hariya hepfo ifoto hariho commentaire, mwibuke gushiraho commentaire, wandike ijambo ryose ugomba kwandikako. Icyo ushiraho cyose uzoba ushigikiye urubuga
kandi nanje uzoba unshigikiye. Murakoze bakunzi b'urubuga rwa Vuga Yesu TV, mukomeze kwitaho kudushigikira. Umwami abahezagire. Amen.